Nshuti zacu mwiriwe neza. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Uyu munsi abarundi bibutse nyakwigendera President Pierre Nkurunziza imboneza yamaho yo gukunda igihugu. Imboneza nyene cyubahiro Petero Nkurunziza tumwita kandi sogokuru wacu kuko niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagiye asigiye abarundi samuragwa akemerwa na bose. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yayoboye imihango yo kwibuka uwo yasimbuye, imihango yabereye Igitega umurwa mukuru wa politiki. Umuryango Lantos Foundation urasaba leta zunze ubumwe za Amerika gufatira ibihano abategetsi bamwe na bamwe bo mu Rwanda kubera ikibazo cya Paul Rusesabagina. Ahandi ku isi amakuru ni igitero cy'abajihadiste mu majyaruguru ya Cote d'Ivoire. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi nkuko maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. Muri Cote d'Ivoire umusirikare umwe yishwe mu gitero cy'abajihadiste cyabaye mu ijoro ry'ejo kuwa mbere, nyine ni ijoro ryakeye uyu munsi mu majyaruguru y'igihugu. Fidele Niyongabo yaduteguriye iyi nkuru. Uwo musirikare yishwe ku muhingamo wo ku munsi wa mbere igihe abantu bitwaje ibigwanisho bakora igitero mu gisagara ca Tubo kiri mu buraruko bw'igihugu hafi y'urubibe na Burkina Faso, nkuko vyatangajwe no musi wa kabiri n'igisirikare cy'igihugu. Inteko za Cote d'Ivoire zari zarungitswe muri ico gisagara zaciye zihutira gutuza abakoze ico gitero ku munsi wa mbere. Abasivile bahasize ubuzima nkuko bitangazwa n'umukuru w'igisirikare Rasina Dumbia. Ndawitiriye buno nyene ico gitero yamara ibitero vyabaye imbere yaho muri ico gice vyagirijwe abagwanyi b'abayisilamu. Imigwi yitwaje ibigwanisho ikorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiislamu irakorera mu bihugu bibanyi vya Cote d'Ivoire, Mali na Burkina Faso. Iyo migwi ikora ibitero muri ico gihugu iturutse mu buraruko. Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yaratangaje mu kwezi guheze ko igihugu ciwe kizokoresha 1% c'ubutunzi bwaco ku mwaka mu kugura ibikoresho byo gutuza abagira iterabwoba kugira ntibinjire ku butaka bw'igihugu ciwe. Leta zunze ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo kwima visa abantu bose ikeka ko babangamiye inzira y'amahoro mu ntambara y'igice cya Cameroon kivuga icyongereza. Ibindi tubibaze Eugenie Mukankusi. Leta zunze ubumwe za Amerika yongereye igitutu kugira ngo hashakwe igisubizo kinyuze mu mahoro ku bushyamirane hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi bavuga ururimi rw'icyongereza. Amerika yashyizeho inzitizi ku bantu bikekwa ko basubiza inyuma ingufu zigamije gukemura impagarara muri Cameroon. Intara ebyiri zivugwamo icyongereza z'uburengerazuba bwa Cameroon zugarijwe n'imirwano kuva mu 2017 ubwo abarwanya ubutegetsi bageragezaga kwitandukanya na guverinoma yiganjemo abavuga ururimi rw'igifaransa. Abantu barenga 3,500 barapfuye kandi abandi 700,000 bakuye mu byabo n'urugomo. Atangaza ibihano bishingiye kuri visa, sekretari wa leta wa Amerika Anthony Blinken yavuze ko Amerika ifite impungenge nyinshi zituruka ku kuba hakomeje kuboneka umutekano muke, kandi yahamagariye impande zombi kwishyikirana kugira ngo zigere ku mahoro. Yavuze abantu barebwa n'izo nzitizi za visa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irega impande zombi gukora amarorerwa. Mu gihe guverinoma ihakana ibyo iregwa, hari aho yagiye ita muri yombi abasoda kandi ikabashinja uruhare mu kwica no kwicuruza. Mu mwaka wa 2019 ubuyobozi bwa Trump bwahagaritse akarusho k'ubuhahirane na Cameroon bavuga ku bwicanyi budakurikije amategeko, iyicarubozo n'irindi hohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ku ruhande rw'ingabo zishinzwe umutekano za Cameroon. Eugenie Mukankusi urakoze. Tugarure noneho Fidele Niyongabo, noneho tujye muri Bielorusiya. President Alexander Lukashenko yasinye itegeko rishya riteganya gufunga kugera ku myaka 3 abakora imyigaragambyo. Iryo tegeko ryatewe ku mukono no musi wa kabiri ni yindi ngingo igenewe gukandamiza abagira imyerekano yo kwiyamiriza intwaro ya President Lukashenko. Iryo tegeko ritegekanya umunyororo ugera ku myaka 3 kuba ari bo bose bagize uruhara mu myerekano idahawe uruhusha na leta. Imbere yaho kuja mu myerekano itarekuriwe vyahanishwa amahadabu no gufungwa hagati y'imisi munsi y'indwi zibiri. President Lukashenko yarahanganye n'imyerekano mu kiringo c'amezi atari make bivuye ku ngingo yiwe yo gusubira kwitoza mu kindi kiringo c'imyaka 6 mu matora yabaye mu kwezi k'umunani mu mwaka urangiye. Abantu benshi bavuga ko ayo matora yaranzwe n'ubusuma.
mu ngingo zikomeye zafatiwe abari mu myiyerekano abantu barenga 35,000 barahagaritswe mu gihe abandi ibihumbi n'ibihumbi bakubiswe n'igipolisi. Itegeko rishasha Perezida Lukashenko yateye ku mukono rikwirikiye irindi tegeko yemeje mu kwezi guheze riziririza itangazamakuru gutanga amakuru ku myiyerekano itarekuriwe mu gihe iri kiraba. Rirekurira kandi ubushikiranganje bujejwe gutangaza amakuru kugara ibinyamakuru bitabanje gusaba ingingo ya sentare. Bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Eugene Mukankusi batugejejeho amakuru yo hirya no hino ku isi. Murakoze nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu, mudukurikira no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mu kanya gato amakuru y'ibiyaga bigari nyuma y'aka kazi ki. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatandatu yabaye umunsi uhimbazwa kandi ukabikiruhuko buri mwaka. Ni itariki yo kwibuka nyakwigendera President Pierre Nkurunziza, itegeko rimaze kugira imboneza yamaho yo gukunda igihugu. Uyu murage ariko hari abarundi batawemera. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Eloge Wirika neza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya. Ku mugwa mukuru wa politike Gitega, aho nyakwigendera President Nkurunziza yafubwiye niho habereye ibirori nyamukuru. Abarundi bo mu byicaro byose uhereye kuri President Ndayishimiye, abubahwa bo muri leta, abanyepolitike bo mu mashirahamwe yigenga, abakuru b'amadini, abanyagihugu basanzwe kambere n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi bari baroyeyo. Abahawe amajambo bose bashimagije ubutwari bwa Nkurunziza n'ishaka n'ubwira yagira, bemeza yuko yunze abarundi. Sabari Gitega bonyene bamwibukanye umunezero, n'abandi batari bake nka Yolande Nshimirimana w'imyaka irenga 60 abakumva mukuru w'intara ya Rumonge mu manuko bushiye uburengero niko kuko ku barundi bose eko yarageze icamara, ari naho yatuvanye naho yadushikanye. Ku ruhande rw'abakenyezi aradusabira kuja mu burongozi, kuja mu ntwaro, ku bantu bato bato nabo nka batwebwe yaradufashije gose cyane. Kuvyara ku buntu, ukavyara umwana tugeza ku myaka 5 tukavuza ku buntu. Ahubwo kumushimagiza kwa Yolande kugera ni naho kugaya ku mukenyezi wo mu ikambi ya Nduta muri Tanzania yaganiriye n'Ijwi rya Amerika gushika. Ibuka Petero Nkurunziza nk'imboneza yamaho itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka, nk'uko dusimbura twebwe abavyeyi kuko ku ntwaro yiwe babuze abacu benshi mu miryango, abavukanyi, abavyeyi, ibyacu birashwiragira, turangazwa gushika bino saha tukiri mu buhungiro. Ni ukudukora mu nkovu. Twe iyo tariki tuzokwama twibuka abacu, atari uko twibuka uwasize aduhekuye ibibondo n'abavyeyi n'abavukanyi. Umukenyezi ahuza na Kagina Tsakian, umushakashatsi wo muri DHB ikorera ku mabi yo mu Burundi. En matière des droits humains, l'héritage du feu président Nkurunziza, c'est un héritage très sombre qui a laissé des milliers de Burundais dans un état de souffrance qui continue encore aujourd'hui. Mu vyerekeye agateka kazina muntu, iragijyanya kwigendera Nkurunziza n'iragi ry'umwijima ryasize abarundi bihumbi n'ubu bakiri mu babaro. Twibutse kanuni y'imyaka y'ubutegetsi yiwe ya nyuma 5 na cane n'ijyane zavutse mu kwa 2015. Icibukwa kurusha nabo bantindiri bishwe, baborejwe igufa, baburiwe irengero, barafungwa tambo hamwe n'imiryango yabo ikibaririra uyu munsi kandi bakaba bari mu butungane. Aha ntituvuze ibindi bihumbi by'abarundi bahunze, tunibuka societe civile yigenga n'itangazamakuru byasambuwe mu 2015. Aho guhimbaza umunsi wahariwe imboneza yo gukunda igihugu, twari dukwiye kwibuka nyabuna bahuye nayo mabi no gushigikira imiryango y'abahitanywe nako kabi kabishe. Iyi tariki ya 8 yari ikwiye kubera leta na President Evariste Ndayishimiye akaryo ko guhangana nako kahise kubwicanyi, maze bagatuma haba ubutungane nyabwo, bakanakora kugira ngo ayo mabi ntazapfa asubiriye kuba. Et de s'engager une fois pour toutes à livrer une justice réelle et équitable et faire en sorte que ces crimes ne puissent plus jamais se reproduire. Niko Tetsaki anavuga, umuhinga arahuza n'umunyamategeko Janvier Bigirimana. Twebwe tubona yuko ahubwo aragashinyaguro, ntivyumvikana ingene umuntu igihe yararongoye igihugu abantu bishwe, ubutungane bukazingamikwa, abandi bakangazwa, agakora amarorerwa, abarundi batari bake bagatabwa mu nzuzi, n'ibindi vyagiye birakorwa vy'agahomera bunwa. Umuntu nk'uwo yokwitwa yuko ari imbone zidasanzwe, nta tekane rimwe akwiye, yaba akiriho yociriwe imanza. Mugabo Jean Hakizimana, mukuru wa Forcon F, asanga bahugu
kwivuguruza. Yari umuntu akeneye ko igihugu cubakwa, imitima y'abantu isanurwa, bakabana mu mahoro. By'ukuri yari umuntu akeneye ko umwe butsimbatazwa kandi ko igihugu atantambara yosubira kubamwo. Yari umuntu rero akunda amahoro kandi akunda n'abantu. Hamigira kabiri, yari umuntu akunda gusenga, yakicisha bugufi, agatambira Imana kandi atari kwirobeka. Na Denise Bucumi Nkurunziza umufasoni wiwe babanye imyaka 26 ukuyemo 6 yamaze mu kiroberi mw'ishamba, nubwo banyuzamwe bagahura yamushingira intahe. Yambereye umugabo mwiza iyo myaka twamaranye, ntiyigeze ankubita kandi no mukundesha yari yarabinsezeraniye. Nari mfise ibiro bikeya cyane ico gihe, akavuga ngo no kubita no havanca ndaguheza kw'abanyamahoro. Jewe rero uretse ko yari uwo twubakanye no kumpanura yarampanura. Mu bisanzwe natakaje umuhanuzi wa mbere nari mfise. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yagarutse kuri bimwe byatumye wasiza mudabitse ahabwa rino teka. Imboneza ny'icubahiro Petero Nkurunziza tumwita kandi sogokuru wacu kuko niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagiye asigiye abarundi samuragwa akemerwa na bose. Yadusigiye igihugu kigeze heza cyane, amahoro n'umutekano bitsimbataye, abarundi bamaze gutahura ko Uburundi ari igihugu c'abarundi kitagira igihugu c'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Yadusigiye ibwirizwa shingiro rishingiye ku mico n'imigenzo y'abarundi mu bijanye no gutunganya intwaro y'igihugu. Jewe nka Samuragwa tuye kwemerera abarundi ko nzogendera ku makanda y'imboneza Petero Nkurunziza. Tanzania umukunzi w'ibihe byose wa Nkurunziza na CNDD-FDD nico gihugu carungitse intumwa akaba ari cegera ca Perezida Suluhu Hassan. Mu mateka y'u Burundi kiretse ku ntwaro za Cami, Nkurunziza niwe mukuru w'igihugu wa mbere yatwaye imyaka myinshi, akaba n'umuhutu umwe wenyene rudende yasinze irikwa ry'ubutegetsi. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Eloge Urikaneza urakoze. Tukiri mu Burundi abantu barenga 50 bamaze gupfira mu bitero bitandukanye muri aya mezi abiri ashize. Inama nkuru y'abepiskopi Gatolika irabyamaganira kure. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda. Inama nkuru y'abepiskopi Katolika mu Burundi ibona ko mu gihugu hasubiye kwibonekeza ububisha buhitana ubuzima bw'abantu ataco bazira. Abo bihebeye Imana batanga akarorero ku bitero vyabaye mu bice bitandukanye vy'igihugu bigahitana ubuzima bw'abantu barenga 50 mu kiringo kitarenze amezi abiri aheze. Bavuga ko leta ikwiye kurikanura mu gukingira abanyagihugu. Barafise impungenge kandi kubijanye no kwakira neza impunzi zitahuka zivuye hanze y'igihugu. Musenyeri Bonaventure Nahimana ni cegera c'umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi Katolika niwe yasomye itangazo risozera ibikorwa vy'inama rukokoma yabo yabaye mu miherero mu kiringo c'imisi 4. Abepiskopi barashikirije ko bahagaritswe umutima n'ubwicanyi bwagiye buraba muri iyi minsi heze mu gisagara ca Bujumbura, muri Muramvya, muri komine Rusaka n'ahandi. Abepiskopi barashikirije kandi amakenga bafise ajanye n'ingene hamwe abahungutse batakigwa neza, bamwe bagaturubikwa nabo bakiriye mu kibano. Barateye akamo abarongoye intwaro ngo babandanye kubungabunga umutekano no gukomeza amahoro mu gihugu. Aha leta ibicishije ku muvugizi wayo Prosper Ntagwamiye yemeje ko ubwo bugizi bwa nabi bugiye kugwanywa nk'abakoriterabwoba kw'isi. Leta y'u Burundi irateye ivyatsi ivyo bikorwa bigayitse vy'iterabwoba kandi yiyemeje kubigwanya yivuye inyuma. Twokwibutsa ko ivyo bisasu ntezwa ntoke vyaterewe icarimwe mu bibanza bine bitandukanye vyo mu gisagara ca Bujumbura, ahantu hakunda kuba hari abantu benshi batekanye bariko bakora ibikorwa vyabo vya misi yose. Ivyo bikaba bigaragaza ko ivyo ari ibikorwa vy'iterabwoba. Nta gukekeranya ko ivyo bitero vyabaye mu ntumbero yo gucafuza ishusho nziza Uburundi bugeze ko mu bijanye n'amahoro n'umutekano. Amatohoza ariko arakogwa arashobora kuzokwerekana isano riri hagati y'ibitero biherutse kuba mu misi heze mu ntara ya Mwaro na Muramvya. Ababitegura, ababikora n'ababashigikiye bazogwanywa bimwe bikomeye. Leta y'u Burundi isavye abenegihugu kubandanya bafatanye mu nda. Musenyeri Nahimana umwepiskopi mukuru wa diocese ya Rutana avuga kandi ko abo bihebeye Imana batewe umutima uhagaze n'ubukene bw'ibiribwa vya nkenerwa nk'isukari. Abepiskopi batewe amakenga n'ubukene bw'isukari n'isima hamwe mu gihugu. Abepiskopi barababajwe cyane n'imyuzurira y'amazi yateye ahatari hake mu gihugu.
abantu benshi bagati zabo cyane cyane mu kiyaya c'imbo, ahandi naho amabarabara n'ibiraro bigatwagwa bikabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu. Abungere b'Eklezia Katolika bararaje ishinga kandi n'ikiza c'indwara ya coronavirus gisa nk'icakwiye mu gihugu cyose. Kwisukari n'isima leta niyo igena igiciro ntarengwa hamwe n'abadandaza babikwiragiza mu gihugu kugira ngo ivyo bidandazwa biboneke ku bwinshi. Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndina atwara ishami Parsem arafise ico ahanura leta. Sosumi tabishoboye reka abandi bayinjiza mucyo bafite ya monopole n'iki haba basoreka abantu nabo bandi bashobora bakayinjiza mbwa mu gihe wagize monopole kuri uwo muntu nabishobore rero abikore atabikoze ugurura inzira abantu isukari abayidukura muri bayidukura he batuye mu bigire ku butike aronka isukari ni uburenganzira bw'umunyagihugu ari wese kuri icyo kidandaza. Isima kubera bazikenewe uragenda kwirunda rimwe mugasanga barayibuze ibinjiza isima rero nta kundi wewe leta normale iba arbitre abantu bagahayanwa. Inama nkuru y'Abepiskopi Katolika ifatwa mu gihugu nk'urwego mpanuzwa jambo rukomeye muri politike no mu buzima busanzwe bwereke neza y'abanyagihugu, kanatsinda nk'uko bavyemeza basarukira ibice birenga 90% by'abarundi. Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver nkuru urakoze. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu n'ubutabera witwa Lantos Foundation ufite icyicaro gikuru hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wandikiye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga na Minisiteri y'Imari zombi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika usabira ibihano bamwe mu bategetsi bakuru b'u Rwanda kubera ikibazo cya Paul Rusesabagina. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yadusemuriye uru rwandiko. Abo bategetsi basabirirwa ibihano mpuzamahanga kubwo guhonyora uburenganzira bwa muntu mu itabwa muri yombi rya Rusesabagina ni Bwana Johnson Businge, Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta, ndetse na Koloneli Jean Ruhunga, umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB. Inyandiko uyu muryango washyize ahagaragara kuri uyu wa mbere iravuga ko Bwana Paul Rusesabagina, intwari ya filimi Hotel Rwanda isanzwe itarya umunwa mu kunenga perezida w'u Rwanda Paul Kagame, yavuye i Texas azi ko agiye gutanga ibiganiro mu gihugu cy'u Burundi. Nyamara indege yihariye yamuvanye i Dubai muri Emirates ziyunze z'Abarabu aho kumujyana i Burundi, ahubwo yamugejeje i Kigali mu Rwanda, aho yaje kumara iminsi 3 nta uzi aho ari mbere yo kugaragara muri kasho ya RIB. Aha Madame Chelsea Hudquist, umuvugizi w'umuryango Lantos Foundation, arasobanura impamvu bandikiye izi departement zombi. This is in clear violation of the United Nations. Ibyakozwe binyuranije n'amahame mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye yo kurinda abantu bose gushimutwa. Mu gihe ikintu nk'icyo gikozwe rero ntibigomba kurangiza gutyo nta ngaruka ku bagikoze. Intego yacu mu kwandika ni ugusaba no gushishikariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira icyo ikora ku bategetsi b'u Rwanda bagize uruhare muri iryo shimutwa. Umuryango Lantos Foundation mu nyandiko yawo uvugamo ko hari igihe bigorana gukora ikirego kigaragaza uruhare rutaziguye rw'abategetsi mu bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu. Nyamara ko mu kibazo cy'ishimutwa rya Rusesabagina akagambane n'uruhare bya Bwana Businge na Ruhunga byo byigaragaza. Uwo muryango ukavuga ko Minisitiri Businge ubwe mu kiganiro yahaye televiziyo mpuzamahanga Al Jazeera cyatambutse mu kwa kabiri k'uyu mwaka yiyemereye ko Leta y'u Rwanda yishyuye indege yajyanye Rusesabagina ikamugeza i Kigali atabizi. Ibyo bikaba cyo kimwe na Koloneli Ruhunga nk'umuyobozi mukuru wa RIB. Inyandiko ivuga ko uruhare rwe rutagarukira ku kuyobora icyo gikorwa gusa, ahubwo ari no mu bantu babiri basuye Rusesabagina ahantu hatazwi yabanje gufungirwa mu minsi 3 ya mbere, ni ukuvuga igihe kiri hagati y'ishimutwa rye no kwerekwa itangazamakuru i Kigali yambaye amapingu. Umuyobozi w'umuryango Lantos Foundation, Dr. Katrina Lantos Wet, akavuga ko hashize igihe kinini ibikorwa bibi bya Leta y'u Rwanda iyobowe na Paul Kagame byirengagizwa. Igisubizo gikomeye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri inshuro rero kikaba gikenewe cyane. Ibitari ibyo ngo byaba bisa nko gushishikariza Leta y'u Rwanda gukomeza gukora amabi. Mu zindi nzego Lantos Foundation yahaye kopi y'inyandiko harimo abategetsi b'Ubwongereza ndetse n'ab'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ku birebana n'icyizere uyu muryango ufite ko ibyo wasabye byakubahirizwa, Madame Chelsea Hudquist ati
umwanzuro wo guhana cyangwa kudahana ubu uri mu biganza bya departoma ishinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'iy'imari n'umutungo bya leta, cyo kimwe na leta y'Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Twahaye kopi y'ikirego cyacu, twibwira ko twatanze ikirego gikomeye gishyigikiwe n'ibihamya birimo aho Busingye yemerera ko leta ariyo yishyuye indege yakoreshejwe mu gushimuta, ndetse n'imvugo za Ruhunga yavugiye mu ruhame asobanura igikorwa RIB yakoze mu kujyana Rusesabagina mu Rwanda atabishaka. Tugatekereza rero ko mu ishimutwa rya Rusesabagina akagambane n'uruhare bya Busingye na Ruhunga byigaragaza rwose. Uretse ikibazo cya Bwana Rusesabagina, umuryango Rantos Foundation uvuga ko mu nyandiko watanze hakubiyemo n'izindi ngero ziteye ubwoba z'ibyagiye biba ku bandi bagaragaje kunenga Perezida Kagame. Muri abo uyu muryango uravugamo Patrick Karegeya wiciwe muri Afurika y'Epfo, Boniface Twagirimana visi perezida wa FDU Inkingi waburiye muri gereza, umuhanzi Rurangiranwa Kizito Mihigo wapfiriye mu kasho n'abandi. Dr. Rantos Sweat uyobora Rantos Foundation akavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihutiye kugaragaza ubushake bwo gufatira ibihano abategetsi ba Belarus bagize uruhare mu kuyobya indege bagamije guta muri yombi umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'icyo gihugu. Nyamara bitangaje uburyo iki gihugu kidakora ibihagije mu kwamagana no gukurikirana abantu bagize uruhare mu gushimuta no gutwara binyuranyije n'amategeko uwo yita umugabo w'umunyamurava, umuturage wemewe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wanahawe umudari w'ikirenga w'icyo gihugu. Madame Rantos Sweat ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihawe uyu mwanya wo gukosora ibyo byose bitagenze neza, zifatira ibihano Minisitiri Busingye na Koloneli Ruhunga. Tugomba kugira icyo dukora ubu nonaha, kutabikora ni uguha Leta y'u Rwanda ubutumwa bw'uko yemerewe gukora icyo ishatse cyose ihonyora uburenganzira bwa Rusesabagina. Ubutumwa nk'ubwo rero bwaba buteye ubwoba n'agahinda. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubucuruzi bwambukiranya imipaka ni kimwe mu bifasha abategarugori n'abari batari bake gutera imbere, ariko bibasaba kumenya nuko imipaka ikora hagati y'ibihugu byombi. Mugenzi wacu Oriana Itangishaka yaganiriye na Madame Manirakiza Godlive, umuyobozi w'ishyirahamwe Afrabu rifasha abakenyezi gukora neza ubwo bucuruzi. Manirakiza aratangira asobanura ibisabwa kugira ngo umuntu ashobore gukora. Mu bisanzwe umwuga nk'uyu w'urudandaza uba witwa ruto ruto, ni uko nyine ari urudandaza rudasaba ibintu byinshi, ari urudandaza abarukora bakoresha uburyo buke bubaho, kuvuga amafaranga make y'umutahe bakoresha. Rero umaze kwitwa ruto ruto, abarujyamwo nyene urumva baba bari abantu bafise amikoro make uburyo buke. Ufise uburyo bunini ntakora urudandaza ruto ruto njabukambibe, ariko arakora urudandaza njabukambibe, kurumva bafise uburyo bwisununuye. Rero kugomba gukora umwuga nk'uwo n'umwuga udahanitse cyane, udasaba ibintu byinshi, urasaba ko ufise umutahe muto, kuko abari uri muri uwo mugwi bakora ruto ruto nyene. Hanyuma biragusaba ko uronka urupapuro rw'inzira. Urupapuro rw'inzira kugira ngo umaze kwitwa ujabuka urubibe, bigusaba ko uba ufise impapuro z'inzira ziciye mu mategeko kandi zigifise ikiringo cyazo. Ikindi biragusaba kumenya amategeko yo kujabuka urubibe, amategeko yo gukora urudandaza, kuko urumva ni urudandaza ukora hagati y'ibihugu bibiri. Byumvikana yuko hari amategeko usanga mu gihugu ugiyemwo, hari n'amategeko uba usize mu gihugu cyawe ukoreramwo. Rero biragusaba kumenya ayo mategeko yose yo ku mpande zose. Bikagusaba kumenya kugira ngo ushobore kudandaza neza, biragusaba kumenya ingene isoko y'iyo ugiye gushorera mu isoko yaho uzodandariza aho usanzwe uba
ingene iyo soko yifashe kugira ngo umenye uti ndaza kurangura ibi ndabishora gutya ndabona ko inyungu ushobora gukuramwo ishobora kungana gutya. Biragusaba rero kumenya ibidandazwa birekuwe n'ibitarekuwe kugira ngo utagwa mu makosa ngo uzane ibiguhombera uzane ibibujijwe kuko ibibujijwe ntibiheza ngo byinjire mu gihugu hanyuma kandi ivyo bibujijwe barashobora kubica amatagisi menshi ku buryo uca uhomba. Rero ikindi bagusaba ni uguca ku mupaka ukurikiza amategeko ugaca ku mupaka ukariha amakori kugira ngo ivyo winjije umenye ko byinjiye ku mugaragaro hanyuma n'ivyo n'amakori n'amatagisi umenya ko nawe uri kuraterera mu gihugu mu iterambere ry'igihugu nubwo ari urudandaza ruto ruto nawe urafise uruhara uwo muntu arafise uruhara mu iterambere ry'igihugu cyacu. Murakoze cyane rwose ndumva ko hakenerwa byinshi naho rwitwa ko ari urudandazwa ruto ruto haba hakenewe kumenya byinshi nk'ayo mategeko mwari muvuze yo muri ivyo bindi bihugu no mu gihugu iwacu boyamenya bate nk'amategeko yo muri Tanzania dufate bo kwitura bande kugira ngo bamenye make bakeneye kumenya mbere yuko bajabuka kuja kugurayo ibintu ku mbibe zose muvuze Tanzania ariko ubu turiko dukorera ku mbibe zitari nke aho hose rero tugenda dufasha abo bakenyezi kugira ngo babone ingene bashobora gutunganya urwo rudandaza rwabo. Hajya ku mipaka haba hariho abantu bahakorera abakozi ba leta abakozi ba OBR ikigo cegeranya amakori abakozi b'ikigo kiraba uruja n'uruza ariyo migration. Rero abo bantu baba bari ku mbibe zose ku gice c'Uburundi bariho ku gice ca Tanzania mwavuza ku karorero bariho. Rero ico gihe amategeko mu gihugu c'Uburundi amategeko hariho abantu bagenda bafasha abo bantu bakora urwo rudandaza ruto ruto tugenda tubigisha tubahimiriza tubabwira tuti amategeko akenerwa n'aya amategeko yo kubahiriza n'aya nk'ubu mu gihugu ndetse muri uyu muryango y'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko hariho amategeko agenga urudandaza. Rero abo nabo bategerezwa kuyamenya kandi biranoroshe kubera ko ayo mategeko agenga akarere kumwe bwa Afrika y'ubuseruko Tanzania irimwo Uburundi burimwo aho bagenda bagira ibibazo ni nko muri Kongo batari muri Afrika y'ubuseruko muri ubwo runani rw'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Amategeko rero hariya baca bakoresha amategeko ya komesa ugaca usanga ba bantu bakora urwo rudandaza nicyo navuze yuko bibasaba kumenya ayo mategeko. Ku ruhande rero rwa Kongo urasanga bategerezwa kumenya amategeko agenga urudandaza ari muri komesa. Rero ku mbibe zose haba hariho abakozi ba leta hanyuma harimo nabo begeranya amakori harimo nabo baraba uruja n'uruza. Ubu hoho hajemo n'ikiza cya covid harimo n'ibindi bisabwa ko umuntu yoba akora urwo rudandaza yigenga akamenya ibisabwa byose. Nk'unye baraheruka kugurura umupaka wa Gatumba kugira ngo